Yes, kanonye mbifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha bakunzi ba TV Duniani Kote. Rero birumvikana amakuru tuba tugarutse marebana n'umutekano, politike na diplomasi, tukababwira uko situation ihagaze ku mirongo y'imbere ku rugamba. Bakubita mbangura, murabizi ntabwo njya ntinda mu mayira rwose, nyamuneka mba nkubita mbangura. Twirukanse cyane rero, by'umwihariko reka tubanze dusuhuza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye, kuko badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi, badukurikira bari mu gihugu cya Kenya, Tanzania, Malawi, South Africa, Zimbabwe, ariko kandi bari United Kingdom, bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bari mu ntara gatandatu diaspora, ndetse n'andi hagiye hatandukanye. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima, ni byinshi rero tugiye kuba tuva imuzi n'imuzingo. Ni amakuru menshi rwose arebana n'umutekano, politike na diplomasi, aho tuba tugiye kugenda tubabwira uko situation ihagaze mu buryo bumwe se cyangwa ubundi. Twirukanse cyane rero, nyamuneka ndagira ngo ibi bintu nituze kubitindamo kabisa, tuze gukubita tubangura, cyangwa se twiruke cyane, tuze gukubita twiruka cyane. Mwabonye ko icyitwa intare zasaramwe zigikomeje kuvuga ko rwose nyamuneka zirwanira abaturage apana inyungu zabo bwite. Ibyo bintu mwabibonye neza, nyamuneka n'ababwite izi ntare zasarambwe rwose ni intare kabisa. Tujya gusimbukira mu mujyi wa Bujumbura rero tubabwire uko situation ihagaze. Iri joro ryakeye amasasu menshi cyane yongeye kumvikana, ngira ngo turaje tubyinjiremo turebe ese bimeze bite, bihagaze bite. Intambara hagati ya Neva rero n'uwitwa Reverien Ndikuriyo iracyakomeje, ibintu bizakomeye, ndetse isaha ku isaha hashobora kuza kuvuka ikibazo gikomeye cyane mu gihugu cy'i Burundi, nyuma y'uko uwitwa Ndakugarika ashobora kuza gushyira amabanga akomeye hanze. Turaza gusimbukira mu bice bigiye bitandukanye, tugira tubapudetinga. Neva rero yategetse gusaka ngo urugo rw'uwitwa Nyeganyega. Uyu nguyu muramuzi rwose, ni umwe mu bantu rwose ngo bakekwaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye mu gihugu cy'u Burundi, bishaka kugira igihugu cy'u Burundi ubugome, cyangwa se bishaka gukorera igihugu cy'u Burundi ubugome bukabije. Mwita Nyeganyega D. Hafatiwe rero ibikoresho by'ibirwanisho ndetse n'ibitoro n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Nyamuneka urumva yuko ibi bintu nabyo bitoroshye mu gihugu cy'u Burundi. Haraza kuba amahajabu, haraza kuba ikijyanye n'amahano. Turaza kugaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye, ariko muraza kunyemerera by'umwihariko dukomoze ku makuru rwose agiye atandukanye agaragaza ko ubu tuvugana igihugu cy'u Burundi rwose ari kimwe mu bihugu byamaze kuba byimakaza FDLR, cyangwa se byakira FDLR. Amakuru ni menshi cyane arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Turaza kuba dukomozo, ariko kandi rwose tuva imuzi n'imuzingo. Itonde gato byose vyoba bishamikiye ku kutumvikana, kunyinyurana kuri hagati y'ivyo bihangange bibiri muri CNDD-FDD, umukuru w'igihugu Neva ndetse na Reverien Ndikuriyo arangoye umugambwe CNDD-FDD. Hari utubazo umuntu yoca yibaza: ninde yungukira mu guhonyanga amategeko y'igihugu hagati y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye na Reverien Ndikuriyo? Murabyumva ibyo bintu, ngira ngo ni byinshi cyane. Turaza kuba dukomozo tuva imuzi n'imuzingo, tugiye kuba twinjiramo. Icyo musabwa nta kindi, murakizi namwe, ni ugutega amatwi kugira ngo tuze kuba tubana rwose gatanu kuri gatanu. Haribazwa byinshi ku witwa Reverien Ndikuriyo, nyamuneka rwose na mugenzi we Evariste Ndayishimiye, kuko rwose bakomeje kugenda basubiranamo ku rwego ruri hejuru. Ibintu birakomeye. Nyamuneka ngira ngo ku munsi w'ejo nibwo nakurikiranaga amakuru rwose y'ukuntu abagabo bakomeje kugenda basubiranamo, ariko ibyo naje kugenda amenya biteye ubwoba. Witwa ngo Reverien Ndikuriyo ntashaka ko perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yongera kuyobora iki gihugu mu myaka igiye gukurikira. Ntabwo ashaka yuko yongera kuyobora iki gihugu. Ubwo urumva nyine babanye muri guverinoma, ariko guverinoma babanyemo bari kumwe nayo ni imibare. Buri umwe aratera indi mibare avuga ati isaha ku isaha uyu yandangiza, isaha ku isaha byagenda gute. Ngira ngo muzi ko uwitwa Reverien Ndikuriyo ashinza byinshi rwose Evariste Ndayishimiye, avuga yuko ngo ari umwe mu bantu rwose bajya bagira gutya
bakamubangamira muri rusange cyangwa se bagashaka nabo kuba bamugira nabi. Ibyo byose rero nakomeje kugenda mbikurikirana nsanga ni bimwe mu bintu byamaze gutuma igihugu cy'u Burundi kijya mu kaga gakomeye cyane. Yes, ni byinshi cyane rero by'umwihariko bikomeje kugenda bigaragara. Bujumbura amasasu menshi yumvikanye, ngira ngo amasasu menshi rwose nawe nakomeje kugenda nkurikirana ngo nze kumenya ibyayo, ansanga ni gusubiranamo kw'abasirikare ngo barimo barikanga Red Tabara di Red Tabara sinzi nimba mu gihugu cy'u Burundi rwose ihari. Hari byinshi rero muri RDC turaza kuba dukomozaho, ngira ngo barimo barikanga bikomeye yuko rwose igihugu cy'u Burundi gishobora guhura n'akaga gakomeye cyane. Hari byinshi turaza kugenda tugarukaho. No mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari amakuru menshi agenda ahaturuka arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Ibyo byose turaza kuba tubyinjiramo 5 kuri 5. Nyamuneka ntuze kujya kure. Turaza gusimukira mu gihugu cy'u Rwanda tubabwire hari amakuru ari kwavugwa. Turaza kujya mu bice bigiye bitandukanye, tugende tubapudetinga tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Mu Cibitoki ambwira yuko buri igisirikare cy'u Burundi ngo gifatanya bya hafi na FDLR, kandi ngo mu gihe umujyi wa Uvira ngo waba uvuyemo ndetse na bimwe mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko ku butaka bwa RDC bikavamo uwitwa ngo Tshisekedi ngo ashobora kuzahita yifashisha izi FDLR mu gukuraho ubutegetsi bw'u Burundi, ngo yarangiza ngo izi FDLR by'umwihariko ngo akazifata nka bamwe mu bantu bashobora kugira gute gukuraho ubutegetsi bw'u Burundi, kuko ngo witwa General Neva nawe ku butaka bwa RDC ngo ashobora kuba arimo aragambana, kuko inama zimaze iminsi zikorwa ntibari kwiyumvisha ukuntu ngo icyitwa M23 imaze iminsi ifata bimwe mu bice bigiye bitandukanye, ndetse nyuma y'uko imaze iminsi ifata bimwe mu bice bigiye bitandukanye ubu tuvugana hakaba hari amakuru yemeza yuko rwose ngo ibintu byamaze guhindura isura. Hakaba hari amakuru yemeza ko ngo FDLR ngo noneho zimo zirakora nk'igisirikare cy'umwuga cy'u Burundi, ndetse ngo imbonerakure zo zigakora nk'uko wazalendo zirwana. Ibi rero benshi mu gihugu cy'u Burundi barimo barabifata nk'ibibazo bikomeye, bakavuga bati none kuki igisirikare cya leta nimba ari icya leta koko kitarwana nk'igisirikare cy'ikinyamwuga, ahubwo ugasanga iki gisirikare kirimo kirarwana nk'igisirikare kitari icya kinyamwuga. Ndetse bakongera bakavuga bati birashoboka yuko mu gihe umujyi wa Uvira uraza kuvamo ndetse guhagarara kujyanye no gufatikanya kw'ingabo za FARDC n'ingabo z'u Burundi bikongera guhagarara, igihugu cy'u Burundi gishobora kuza guhura n'ibibazo bikomeye cyane. Icyo gihe ni ukuvuga ngo intare zasambwe zaba zikireba y'ingwe. Murabizi yuko Red Tabara iri muri Sud Kivu kandi ivuga ko igomba gusubira mu gihugu cy'u Burundi hariho ubutegetsi bugendera kuri demokarasi. Icyo gihe Red Tabara irabireba ayungwe ivuga ati isa twakinjira mu gihugu cy'u Burundi, ndetse n'intare zasambwe zirebana nabo ayingwe zivuga zite wugwa hadushatse natwe aka kanya ubu tuvugana twarasa mu mujyi wa Bujumbura. Bikavugwa yuko rero uwitwa General Neva ashobora kuvaho igitaraganya cyangwa se gukurwa ku buyobozi, uyu mujyi wa Bujumbura ukaba wafatwa mu gihe intare zasambwe zaba zifashe biriya bice, kuko ngo na FDLR ubwayo ishobora kumwigarika ugasanga iramurashe, ahubwo niyo ikoze ibitendo mu gihugu cy'u Burundi, dore ko yamaze kuyiha intebe uyu mugabo uvuga ko azakomeza gukorana na FDLR paka. Drone zigera kuri 3 zo mu bwoko bwa kamikazi. Izi drone murazizi ni kasha amashokero, nyamuneka nizo zimo ziraturuka mu gihugu cy'u Burundi. Zamara guturuka mu gihugu cy'u Burundi zikaza rwose hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu munsi rero ibice kandebe ibice rwose ahitwa Nzimbira rwose n'ahitwa Kanyora, izi drone rwose zarashe ndetse zituma abatari bake bava mu byabo. Ndetse mu makuru turimo tuvugana izi drone ziri guturuka mu gihugu cy'u Burundi zikajya kurasa ku butaka bwa RDC, ngo zikaba zirimo zarasa ku butaka bwa RDC, ariko ngo abazikoresha by'umwihariko kujya kurasa mu bice intare zasambwe zirimo ngo bakaba ari abasoda by'umwihariko baturutse mu bice bigiye bitandukanye, ndetse n'abahanga mu bijyanye na drone by'umwihariko. Abo bose ngo bakaba barimo bagenda baturuka mu gihugu cy'u Burundi, ndetse bakaba ari naho bafite ibyicaro bikuru. Ubwo rero ntabwo twamenya icyo intare zasambwe zitangaza,
ku bijyanye n'izi drone zimwe zirarasa ku rwego rw'indengakamere. Gusa amakuru dufite nuko ibintu biraza kugumya guhindura isura, tugiye kubona urugamba rukaze cyane. Ni mu gihe kandi ahitwa Mwenga naho ibintu byari bikomeye, ariko nubwo bagerageje kuhataka cyangwa se kuhagaba ibitero, bikaba ari nta kintu na kimwe ibitero birimo birafata, n'ubundi intare zasaramwe zikaba zigikomeje kugenda zitwara neza cyane mu bice navuga ko ari ibya Mwenga muri rusange. Mu mujyi wa Uvira ibintu birakaze, ibintu birakomeye, na n'ubu benshi bategereje ko imanda ivuga, cyangwa se bategereje ko rwose icyitwa ibitendo biba, ariko kugeza amagingo aya amakuru mfite nuko ibyo bitendo rwose bitari byaba, ahubwo isaha ku isaha ibintu mu mujyi wa Uvira bishobora kuza guhindura isura. Ese intare zasarambwe zikudiporoyinga uyu mujyi ziraza kuwufata? Ibyo byose turaza kubitega amatwi tumenye ese situwasiyo iraza kuba ihagaze ite. Si ibyo gusa, i Bujumbura icyitwa Katanyamaza aba FDLR zikomeje imyitozo. Amakuru nakomeje kuyakurikirana bambwira yuko ngo iyi myitozo ikomeje gutangirwa ahitwa mu Kibira. Iyi myitozo ikomeje gutangirwa ahitwa mu Kibira, ndetse rwose iyi myitozo ngo niho irimo iragenda itangirwa mu buryo bumwe se cyangwa ubundi, ndetse ngo isaha ku isaha ikaba imwe mu myitozo ishobora kuza gutuma ibintu bihindura isura, by'umwihariko ku bibuga by'imirwano bigiye bitandukanye byaba muri RDC ndetse no mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihe uwitwa General Neva adatunze neza, ibintu bishobora kuza kuba bibi cyane, ndetse ubutegetsi bwe bushobora kuza kujya mu kaga gakomeye cyane muri rusange, kuko rwose agombe acunge izamu by'abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bashaka kumwihanira, byaba izi ngabo ubwe arimo aritoreza zishobora kuza kumukora akantu. Ariko muvandimwe ndabona rwose ari kumbwira ati nanjye ndashaka nagira ngaruke ku biriko birabera muri East Congo, na cyane cyane ibijyanye n'ijya proposition ya Doha. Narababwiye yuko buriya leta ya Congo ntirigera igira umutima wuguruye wo gukemura ibibazo biri muri East Congo, ahubwo iracafite icizigizigi ko bishoboka yuko ishobora kwigarurira East Congo biciye mu biganiro canke biciye no mu muheto. Ntibaracika intege, uravye ibyo bavuga n'ibyo bakora bitajana. Ni ibintu rero byerekana yuko bishoboka yuko leta ya Congo itarava kwizima ngo yumve yuko AFC M23 ari partenaire, bakwiye kwicarana bakaganira uburyo bwo kubaka ubusha kandi politike ya Congo. Nicyo gituma rero ubona bavuga ibi, nimba umwe mu mutegetsi wo muri Congo avuze ibi, ukazibona nk'umusirikare arahagurutse avuze ibindi binyuranye n'ibyo biba byari byitezwe. Cyo gituma rero mbona yuko leta ya Congo ahubwo mbona umenga iri mu bintu by'inkinamico. Ibintu by'inkinamico rero niyumvira yuko bishobora gusamaza M23 canke ugaca usanga M23 iriko yumvira yuko hari ibintu by'inyungu ishobora gushikira vuba biyoroheye biciye mu biganiro. Ariko niyumvira yuko amateka y'ibyabaye y'ibiganiro na leta ya Tshisekedi, wire ku biganiro yagiraniye na Kabila, wire ku biganiro agiranira n'abandi banyapolitike, ariko ugasanga nta kintu na kimwe gishobora kuja mu ngiro. Sinzi ivyizigizigi AFC M23 ifite yo kwirirwa yiruka iyo za Doha, kuko mbona yuko kuko nababwiye partenaire AFC M23 yagomba kuganira nawe ariyo guverinoma ya Congo
atari partenaire fiable bashobora kuganira ngo bagere kuri gahunda zifatika zishobora gushirwa mu ngiro. Rero niyumvira yuko AFCM 23 itosamazwa n'ivya Doha, ahubwo ikwiye kubandanya gahunda yayo yo kugira ngo mu bice bya East Congo hagarukanwe umutekano, mu gihe imaze kwerekana yuko ibishoboye. Sinzi ico irondera ku mikoranire ya leta ya Congo kugira ngo amahoro agaruke muri East Congo, ahubwo nk'uko nakomeje ndabivuga AFCM 23 ikwiye gukomeza yiyambaza u Rwanda, ikwiye gukomeza yiyambaza Uganda kugira ngo bakorane mu kugarukana amahoro n'umutekano muri East Congo, kuko yaba Uganda bifitemwo inyungu, kuko East Congo ibangamiye umutekano wa Uganda, kuko ibitse indiri y'abateroriste bama binjira muri Uganda gusasika inganda muri vya bitero vy'iterabwoba, kandi n'u Rwanda nago rufite inyungu mu kurandura FDLR n'iriya yindi migwi ibangamiye ubutegetsi bw'u Rwanda. Rero niyumvira yuko burya ubandwa ni wabanda urugi. U Rwanda rufite inyungu kugira ngo rubone umutekano uhagije mu gukorana vyeruye na AFCM 23 mu gukora igikorwa cyo kurandura iyo migwi iteza umutekano muke muri za Kivu. Kuko ibi bintu by'abanyamerika, ibintu by'abanyaburaya, bya Katare, by'ababirigi, bobo erega bafite inyungu bakurikirana, bafite inyungu batagomba gutakaza, kandi buriya ibi bihugu by'ibihangange ntibyifuza kuganira na leta canke imigwi ifite imbaraga, biba byifuza kuganira n'abantu badashoboye nk'abariya ba Tshisekedi, nk'abariya ba Ndayishimiye bashobora gusakrifya les intérêts z'igihugu bagashira imbere utunyungu bo bashira mu mifuko. Ugaca usanga rero ibijanye no kubabara abanyagihugu ivyo ntavyo bababaye. Cyo gituma rero buriya u Rwanda, AFCM 23, Uganda nibo bafite inyungu erega mu byo kugarura amahoro n'umutekano muri East Congo, kuko izo guverinema zibangamiwe n'imigwi iri muri East Congo. N'u Burundi nabwo buriya cari kibazo, Burundi bwagomba kuja mu njana imwe n'u Rwanda na Uganda, ariko mu buryo bwo kutamenya, bwo kudatahura inyungu abarundi bagomba kubona mu gihe East Congo yaba itekanye, kandi East Congo ikaba ikingiwe n'umugwi ukomeye mu vya gisirikare ushobora kugarukana amahoro. Kuko Uburundi burazi neza yuko za mayimayi zigenzura kiriya gice ca Sud Kivu, iriya migwi ya za mayimayi itashoboye kuba yobuza imigwi yatera Uburundi, arizo ziriya za FNL, za Nzabampema, ndetse n'ivyavugwa vya Red Tabara. Barazi yuko ziriya za mayimayi bagiye gufatikanya nazo, ziriya za FDLR bagiye gufatikanya nazo, zitashoboye kuzana umutekano ngo imbibe z'Uburundi zigira amahoro muri kiriya gice Uburundi buhana imbibe na Congo. Sinzi rero inyungu Uburundi bubona mu gufatikanya n'iriya migwi ya FDLR ya mayimayi, ahubwo iriya migwi
ikwegera ibibazo Burundi. Urabona nk'uriya mugwi wa FLN wateye mu Rwanda uturutse mu buraruko bw'Uburundi unyuze mu kibira ariyo Nyungwe yo mu Rwanda. Murazi yuko byazanye agatotsi, ahubwo nyene iyo migwi iguma ikebeba ku mbibe z'Uburundi izanira agatotsi mu mibanire y'Uburundi n'u Rwanda na Kongo. Rero Uburundi je mbona ko bwahisemwo nabi mu kwiheka inyuma y'imigwi idashoboye, y'imigwi itizewe, y'imigwi idashobora kugira ico imaze, ata ntumbero ifite ya politike itomoye yo kugarukana amahoro n'umutekano. Ahubwo Burundi bwihetse inyuma y'imigwi iteza imvururu, imigwi ico ikora gusa ari ugukorana na za mafia z'abantu baza kurondera ubutare canke ibihugu biza kurondera ubutare muri kiriya gihugu ca Kongo. Rero mbona Burundi bugiye kuzogira ibibazo kubera guhitamwo nabi, kwiheka inyuma y'imigwi y'imburakimazi, y'imigwi idafite gahunda politike itomoye mu bijanye no kugarukana amahoro mu karere. Ahubwo Burundi bwari kwiheka inyuma canke bugafatanya n'u Rwanda na Uganda, kuko n'ivyo bihugu bigomba kugigwa kw'ingaruka mbi z'ibibera muri East Congo. Ariko rero Burundi ko bwahisemwo ahubwo gufatanya n'iyo migwi iteye imvururu, ibangamiye umutekano w'ibindi bihugu, niyumvira ahubwo ko Burundi buzohabwa bushigwa mu gatebo kamwe na za FDLR na za Mayimayi n'iriya yindi migwi yose ihungabanya umutekano mu bihugu nk'u Rwanda na Uganda. Rero niyumvira yuko abarundi bakwiye kuva mu muzimagiza, Ndayishimiye akwiye kuva mu muzimagiza, amazi atararenga inkombe, kuko ashobora gushirwa mu gatebo kamwe n'iriya migwi ikorera muri East Congo, ashobora gushirwa mu gatebo kamwe na leta ya Tshisekedi. Hanyuma rero ugaca usanga rero Uburundi ingaruka z'intambara zibereye muri Congo zihuse kugira impact ikomeye kandi mbi ku Burundi. Rega leta ya Kinshasa, urabona Kinshasa iri kure cyane y'ibibera muri East Congo, ndetse burya ni naco gituma itavyitaho cyane, kuko biyumvira yuko byogorana nuko bishobora gushika vuba Kinshasa. Ariko Uburundi bwigize igikoresho, nibwo buri hafi, ndetse izo mbaraga zose ziriko ziragwanya iriya migwi iri muri East Congo. Burundi rero ahubwo ndabona yuko niyumvira nimba agatiro barimwo bakwiye kukavamwo, nayo ubundi ni batakavamwo, niyumvira yuko aribo bari hafi imbaraga za AFC M23 n'u Rwanda na Uganda zishobora kubakorera ko kurusha uko, ndetse bo kwihuta kuja Kinshasa, ahubwo bazobanza kwikura ko Uburundi. Nivyo nagomba kuvuga, nsa n'ukebura Uburundi cyane, ariko nkebura n'ivyo bihugu vy'u Rwanda na Uganda na AFC M23 ko bidakwiye guta umwanya ngo biriko biraganira na leta ya Tshisekedi, kuko imaze kugaragaza ko ata mutima ifite wo kugira ngo irifuza ko intwaro nziza, amahoro n'umutekano bishobora gusazanira hakoreshejwe inzira ya politiki. Kandi nk'uko twumvise ibyo bice 50% bya iyo special force bizoba bijejwe gusa kureba mu gace ka AFC M23, no kuvuga ko ibyo bice bitajejwe kuraba ibindi bice by'igihugu hoba hatameze neza, ahubwo bizoraba gusa muri za Kivu
aho AFC M23 yabikontorora. Rero ugereranije bukereka Kivu ukagereranya na Kongo yose, twovuga yuko Kivu ari agace gatoya. Rero urumva influence boshobora kugira muri ako gace gatoya ntaco yahindura ku butegetsi bw'igihugu butegeka Kongo yose. Nico rero nagombaga kuvuga ngo bijya bintu bapropoje numva nta kintu kirimwo, nta kamaro, ahubwo biya bintu bya federalisme ko izo province zibiri zo kwigenga, hanyuma zimaze kwigenga bakazogira guverinoma centrale, bakazora muri guverinoma centrale, ariko cyane cyane ingingo zikomakomeye zijanye n'umutekano, zijanye n'iterambere muri za Kivu zigakomeza zihagarariwe na AFC M23 mu kiringo runaka, mu kiringo ishobora guhinduka nk'ishaka yenda kugira igihe c'amatora, akazoba yandi matora, ariko n'ubundi ya matora yogarukana leta yananiwe, ayo mategeko yohagararirwa na leta yananiwe, ayo masezerano yohagararirwa na leta yananiwe gutegeka igihugu mu myaka 5 iheze n'indi myaka 3 iheze, imyaka 8, niyumvira yuko ayo masezerano nta kintu kininiya yoshobora guhindura kiretse kwihera inyungu gusa ibihugu nka Amerika, ya Qatar n'ibindi bihugu by'ibituranye byoba bishobora kubonamwo inyungu muri amasezerano gusa. Ariko niyumvira ko imibereho n'ubuzima bw'abakongomani babera muri Easter, izo proposition za Qatar ataco zishobora kumara, ahubwo gusa dushobora kwiyumvira ku ngaruka zishobora kuba nko mu gihugu c'u Burundi mu gihe ayo masezerano yoba yubahirijwe. Birashoboka ko ingabo z'u Burundi zotegekwa gusubira mu gihugu. Mbega ya mideni Ndayishimiye afitiye imbonerakure azoyishura? Mbega ya mideni Ndayishimiye afitiye igisirikare amafaranga bemerewe ko akazi kazoba gaheze, mbega azoshobora kuvyishura? Mbega ba bantu bapfuye, imiryango yabuze ababo, n'ibindi byakozwe mu ibanga muri izo ntambara by'ubusuma byabahora bakora, ibyo bivye ari amazahabu, ari ubutare bunaka, bari abategetsi b'Ubujumbura bari barakuyemo. Mbega rega bizohava bisubira no kubateranya na leta ya Kongo, kuko muri iki gihe ntabwo izoba ari iya leta bumvikanye, ibyo bumvikanye na Tshisekedi gusa, aho